acarambara ati ngo n'imodoka y'agasore yarabonetse. Ivya gasore novuga yuko amafaranga y'agasore sijewe nayatanze kandi ikindi ngomba mbeshuze kandi bitewe n'ukuntu wagenda uramuvuga ni wowe umutunze uri manager wiwe muhira iwe ni haba ni narindire mu byo avuga byose mwese ko araheza ndabiko avuga basi ijambo Imana ijambo ubutumwa ijambo ki byose byari ku giti cyawe byari bisigaye ko byari n'ababye ko bari ko bakora business nyene yiko yari business. Ni Rukundo News TV Burundi nkuko musanze mubimenyereye nizere ko munezererwa n'ibiganiro byacu buri munsi kandi murabiryohererwa cyane. Umutumire wacu tugiye gukorana ikiganiro muramubona ariko murabona ko turi kumwe na Buja Today TV. Bola nagotsomere bakunze BTT Buja Today TV nkuko musanzwe mubimenyereye ni Dennis Stone behind the camera someone else turi kumwe n'umushitsi ngaha anya byanga bikunda muraza kumenya son kwagiye kwidondora. Tutaridondora reka twari dusenge bivanye n'urugendo duheruka gukora imuramvya. Ego uhora mananje nonge gushima kuntu watuzigamiye hari ahantu ukuntu wabanye n'abaririmbyi ubana n'abadushigikiye muri bijya bikorwa none mwami Yesu niwe duhamagaye hano hantu reka wongere ube muri kino gikorwa reka wongere ube muri bino biganiro vyano mateleviziyo abiri Rukundo TV ndetse nino yindi TV reka abari we kubashikana kure reka mu byo tuza kuvugira hano hantu ntihagire ico twongerako canke dukureko ariko tuze gukora kugira umurimo wawe uteruje imbere. Twasengeye n'igihugu cyacu cy'u Burundi wewe warakizigamye mu bihe bitari vyoroshe none twongeye kuvuga reka wongere ukizigame kundi wongere tuzigamira abatware wongere tuzigamire n'abakirimwo reka icubahiro n'inganyongo vyawe ni mu izina ry'Umwami Yesu Kristo amen. Amen. Reka dutangurira aho nyene kuri ryo sengesho. Banza kwanza wipresent sivyo madeni ncyangomereza ngaho nya kuri ryo sengesho. Ego ku mazina yanje nitwa Nibitanga Abdinego abasanzwe nubatse ndumupapa w'abana batatu umudamu umwe. Ku mazina y'akazi cyangwa ku mazina y'ibikorwa vy'Imana bantazira ku mazina y'akazi nitwa SOSI mu rusengero canke mu bikorwa namamaza banyita Pastor SOSI ariko n'amatazirano ntabasanzwe ndumukozi w'Imana atagira idini kuko idini ubu turagitwaza umuntu aravyuka akavuga ngo dashinze urusengero ku giti ciwanje ariko urusengero ni komite urusengero ni kontra mugiranira dufate kuvana kya twamye twumva Pentecote ko ari shira hamwe yo rero umuntu yitiriye urusengero usanga rutamaze kabiri mu bikorwa vya misi yose sanzwe ndumudandaji kandi nimuramvya ntarandiriye naduze n'umukozi w'Imana nduga ntushoye amafaranga muri bya bikorwa hanyuma ni bampezagiriye byari bikorwa byo kumudandariza amatike byari ivyo nukumuba hafi mu bijanye n'inyambaro. Abantu benshi batamuzi SOSI twari waduze kubw'ikigogwa cyo kumudandariza amatike inde nabwo geze uvuga uwo muntu Nduwimana Jeff. Okay. Ngaho komeza nterwa heza. Maze kuba nshitse hariya ariko kumva nyamukuru nari umukozi w'Imana nico kintu noherako kuko ndakunda kuvuga ati ivyanje n'imyaka mfise ntabwo nabishikanye cyane ntabwo nabishitse kubera imbaraga gabaye ubuntu bw'Imana. Kuko turamenyereye abanyabujumbura canke je sanzwe mvuka ibujumbura duca mu bibazo duca mu buzima bugoye tugahura n'abantu ariko umuntu aryo ryambere zo mu service uzomumenya uwo ariwe. Ego navyumvise wavyumvise yidondoye ni SOSI nanjye naye ndamutse kwizina rya SOSI iryo rindi navuze sinayendaje ariko abatumire ba Rukundo TV bamumvise hamajengerageje gusobanura abakunzi ba Rukundo TV Burundi muramubona ngaha ni SOSI ubushize ndibaza ko mwarabonye ikiganiro twakije kuri Rukundo TV na Buja Today TV iganiro twakoranye n'umuririmbyi twa Jeff mwaramubonye mu majambo menshi yagiye aravuga uyu muntu mubona ngaha yagiye aragaruka niyo mpamvu twahisemo kumurondera
kugira ngo murabizi bavuga ngo ururimi rw'umuntu umwe rukamwa ayera twumve impande zibiri ibintu bimeze gute byari byifashe gute muri byinshi je nashoboye kumenya nuko nashoboye kumenya yuko uyu mugabo yicaye ngaha ari manager wa Jeff nivyo SOSI nagomba mvuge kuko abarundi ntidukunda ikirundi cyacu kandi abarundi ntutuzi umwanya turimo kuko mu vy'Imana ntavyo kwandikisha izina mu vy'Imana nta star irimo twese tuguma turi abana b'Imana ube umaze gukora imyaka 10 abo gutanga uno munsi twese turi abaririmbyi rero ku kintu kijanye na manager ngomba ndagikureho mu vy'Imana nta manager byose twabihawe ku buntu tubifashisha ku buntu ni nakujya kubwira ati nta kintu ukora imbere y'Imana wemeza abantu canke uzohindura kuri inosi twe turabagenzi turiko turarengana kubijanye no kuvuga ngo manager bivana n'amajambo yakoresha kandi bivana ukuntu namwitayeho reka uri manager ni wowe twakumenye nka manager mu kiganiro duka gukora ego canke oya ntabwo je ndi manager wiwe sasa bakunzi ba Buja Today TV bakunzi ba Rukundo News TV ari ikintu kimwe uyu mugabo vraiment ndamwubayeko yatanguye asenga bitandukanye n'ikiganiro ca mbere twakoze twagiriyeko sasa je ngene nabivuze ati ngiye gukomanta nyene kuvyereke uko gusenga sivye mbega ibije wasenze byose wabisenze ubikwiye mu mutima koko ego kuko bino bikorwa byose twisunga Bibiliya tukisunga ijambo kuko ahantu turi mu higanwa turi ntabana b'Imana kuko umwana w'Imana agizwe n'urukundo sawa kiganiro duka gukora na Jeff ari kibazo yabajijwe ati yuko wewe ugenda umuvuga yuko agi wawe mbega abana b'Imana ibyo bagomba kwifata nkuko kuntu watanguye usenga sava nyene ndashaka kumenya mbega umushaka kuba muvyemerewe kuko ijambo ry'Imana rirambira neza ati ngo icukubuko kwiburyo gutanze ukibubamfunika ukimenye ariko wagiye uvuga yuko ujya mu Jeff yagiye iko wamugaburiye ivyo ni bivuga kwiki nivyo canke sivyo ego ivyo ntaco no bivuga ko bivanye n'ukuntu twaciye twinjira muri birebire ndaza kwishura irigira kabiri nabwo tugomba gusiga ikibanza kiri vide kubera ko vyanga bikunda bona ikiganiro abagikurikiranye ndabizi neza n'ubunya bakora gikurikirana sasa niyo mpamvu ndashaka kubanza kwanza nshije kugira ngo tugende tape par etape nivyo waramugaburira Jeff ugacugenda yani uvyirata mu bantu ntabwo tubivuga nta Jeff jewe ndamutoye ndakunda gukwirikana YouTube azoshaka arabe kuri bijya nokoresha ijambo ry'abisi bijya vyamamare bajya bahunguroki akoresha yaratoye umuhungu amutora mwibarabara ariko aramamaza ijya miti agakonde cyavuga ati uno muhungu afise ingabire reka nje kumuha mu gitangaza makuru cyane zo aramvugira rero Jeff je duhura nawe wamukuye mwibarabara nyene bishobora ko namukuye mwibarabara maze kumukura mwibarabara yarafitaniye amasezerano yuko yananiwe no kuriha inzu amezi 2 asharaza ati mukozi w'Imana tijeho ndabona umpaye amafaranga angana n'ibihumbi 140 ati je no jya gutanga avance y'amezi 2 cyanda mubwira ati none urafise akazi woshaka kuriha inzu ibihumbi 70 ukwezi ambwira ati je mu bikorwa vy'Imana byose nta n'inkoko ndagura Chanda muhi impanuro n'umuvyeyi muraza kunyibagiza ndashaka kwanza ubanze nshikwaza kwirikiriya kintu kuri byo vyavuzwe cyane urabona nivyo waramugaburiye Jeff ukagenda ico kibazo cyane ntabwo uranyishura navyo naguranyishura ico nico kibazo yani nivyo Jeff waramugaburiye ukagenda uvyirata mu bantu ntabwo namugaburiye nababwiye muri kiya gikowa c'Imana narindimo nari migwi 2 Gasore no yavuze neza ngo ni passport nari nashoyemwe amafaranga nongera nshoramwo ijambo maze rero kuba nashoyemwe amafaranga icambere cyo ngo manda kwishure ntabwo twabivugiye hajya public naricaye mu biro saba ibihumbi 200 bivaye n'ukuntu ari jewe naye natunganije bijya bintu baje buretse nakurutogonda dusimba ibibazo kandi ari ibibazo tugomba kwanza kugira ngo aho hose turaza kwashika of course kandi kuri ibi byinshi tuza kubimubaza yako tukaba kwanza kumenya kwanza ibintu by'ingenzi you see kubera ko byanga bikunda n'ababeshi bakunzi ba Buja Today TV na Rukundo News je ayo makunda yafise kandi ari yayimeze 100%. Nimo mushaka rero before ko je mbada bivuga ivyonzi kuri ibi inya abanza bitwibwirire kugira ngo tumenye ko tugomba gukomeza kugira ngo twizere neza maybe ibiza gukomeza byose yuko aza kutubwiza ukuri
nuko nta mpamvu yo gusimba ibintu. Ikibazo cya kibaza ati waramwigaburiye Jeff ukagenda wirata ku bantu. Naho uriko uravuga birebire. Oliver niho yarari kandi yarambonye, kandi Oliver ndazi twarabanye umwanya muremure kuri ico kintu. Ico no kivuga ko Jeff aba muhiri wanje, kandi bishitse akaja kukaza kabura yafungura iwanje. Rero abantu novuga ko ari bamvugije sinigeze mvuga. Okay, reka basingerageze ndamwunganire, sivyo? Aha twicaye imbere itangazamakuru, ibyo bindi tuze kubijamo mu nyuma. Sawa, tugerageze tuvugane nk'abantu. Wa muntu turabanteka ku isi SOSI, kandi wa muntu ashobora gukora ikintu ukemera ati naragikoze. Reka gukora ibintu n'ibintu bisanzwe, twese dufite ibintu twagiye dukora hano tukabyemera. Jewe ku ruhare rw'iwanje urabizi ko nari ndahari. Uzumaze na Jeff mu bintu byose nabonye hariya, ujya munsi ikintu yagerageza kuvuga akavuga ngo iki kintu ni cyabaye kandi nabonye ko cyabaye, namwe ndi Jeff urabeje byagenze ukuntu sivyo? Ushobora kuba wabivuze bitewe n'ishavu, ariko warabivuze. Sawa, uravuga ngo Jeff yagi wanje yarari wanje, urumva byose nije namumenya namugaburira, akubaho kakavuga ibintu shobora kuba ntabivuze mu buryo wabivuzemo, ariko kuba waramugaburiye ukanamuhindara karari wawe byo warabivuze. Jewe ndabizi kandi ndabyemeza. Ndabizi kandi ndabyemeza. Uravyemeza? Yego. Mwarahinduye imvugo, je ntavyo nemeza. Sawa, reka tuzogerageza abantu bariko baradukurikirana bamenye ko ibintu turiko turavuga tutariko turabesha. Naho ntuzodushavura, sivyo? Nuko nyene muri commentaire bazovyerekana. Si muri commentaire tuzogerageza tubemeze yuko ivyo bintu wowe ushobora kuba warabivuze, ariko nibaze kutadodushavura, sivyo? Oya. SOSI ikiganiro gerutse narakubwiye ati SOSI turi mu nzira turiko turaza gukoresha ikiganiro. Sinzi ko ikiganiro barakira. Nimba barakirabye. Turavuga ati kuko nimba Jeff yabivuze nta mpamvu kuwizera Jeff 100%, tugomba kumwegera nazo tumva ico abivugako. Rero nimba turi turiko tugira kubera tumenye ukuri. Urabona muri mu nzira y'inzira y'Imana, kandi ibi ni ibintu bya mbere bizizegwa n'abantu benshi cyane. Sasa akarere gusa gato yamwebwe mwokora ari imitima irenga igihumbi yo bivunikira bakanacika n'intege, niyo mana bakayitererana. Niyo mpamvu rero turi kugira ngo dukemure ibintu n'abandi mwigisha ari aho mwari muri, kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Kuko hariya urabona igihe twava hariya hari abantu benshi basigaye barabidogera, buri muntu wese akavuga ibi, undi akavuga ibi. Ari nayo mpamvu bana twakoze bino biganiro kugira ngo mutange umuco mwebwe, kuko nimwe mwari mubiserukiye. Niwe na Jeff niwe mwari mitwe abantu benshi baguma baraba. Uno musi nimba mwaravuyeyo umuntu wese akasigara avuga ibi n'ibi ntimwigeze muronka umwanya kuganira n'abantu, ariko hano ni opportunity yo kugira ngo umuntu wese amenye ukuri bijya mwabonye byari bimeze uko. That's why turiko turabibabaza. Sinumvirije neza ikiganiro wavuze vyinshi. Nyene uya musanzwe yavuga kuri bya bindi nyene, kuri bya kuko urumva tugiye gukomereza nyene mu bibazo, kuko bijya wabyanse ko twahinduye imvugo. Ariko bakunzi ba Rukundo News TV na Boja Today TV tuzobamenyesha nyene ku byo tuko turavuga nyene tubifitiye ubuhamya. Yap. Gusa ikintu kimwe no basaba gusa ijwi ry'uyu mugabo mugiteho cyane. Ubwo yeka dukomeze nibazo bikuru. Jewe ikibazo gikurikira sindava hahandi yavuze ngo yaduze hari agiye mu nk'umuntu yashoyemo amafaranga, akaba agiye no nk'umuntu yaragiye. Sinibuka ica kabiri yavuze reka sindamubesha, ariko ico nafashe cyane ni nk'umuntu yagiye ashoyemo amafaranga. Uzijambo gushoramo amafaranga ico risigura stone. Gushora ikintu mu mafaranga nuvuga ngo ni ikintu ushoyemo amafaranga witeguye kuronka inyungu muri ico kintu. Ikibazo canje kuri SOSI kiravuga giti SOSI ko ashoye amafaranga muri konsere ya Jeff, wayashoyemo nk'umuntu yiteguye kuzoronka inyungu mu mafaranga yashoyemo, canke wari wabaye bwitange gusa? Umugambere hoho naye nitanze, ariko maze kuba nitanze sanga ivyo twasezeranye mu kwitanga koko je namujurije. Amasezerano mwasezeranye mwari mwasezeranye yuko muri uko kwitanga amafaranga azovamwe muzo yagabura cyangwa azo gusubiza ayo witanze gusa, cyangwa ko nzu witanze abatanze atiteze inyungu atiteze no gusubizwa, wowe witanze muri ubwo hebuye? Okay, waritanze canke warashoye? Ni bibiri. Ubwa mbere nayi nitanze, ubwa kabiri maze kuja muri bino bikogwa sanga ivyo yiyemeje yuko yakoze abantu baramuhemukira, ama-eglise aremeye kamushigikira hariya asanga ntibamushigikira bivaye n'ivyuma, acaraza ati wewe zoguha udandaza amatike bivanye n'igikogwa mu nkorere, ivyuma vyagiye gukoresha hariya ni jewe nabitangiye avance. Acharambara ati ngo ni imodoka ya Gasore yarabonetse. Ariko maze kuduga ku munsi wa gatandatu twaragiye mu nama, twari kumwe na Ijide, twari kumwe nawe agiye gufungurira abadirimvyi,
baca bambwira ati imodoka y'agasore yavuyemo ati dufate turondere iyindi jewe ndabwira ati ntuko niyemeje bino bikorwa amafaranga ko mwemera ko muzoyansubiza muhejeje kudandaza amatiki nimutore mutange avance y'imodoka bamaze kuba ndabikoze ivyo vyose tuca turataha kuryama mu hotel baca bakora icegeranyo ari Egide na Jeff SOSI ko yari mu yindi hoteli baramvye saa sita z'ijoro ngo duha amayinite bazana 2000 Jeff mbe ndamuha amayinite 500 ntiyigeze yansubiza kimwe gusa yari yasavye ideni uwo Egide ndamugarura 1000 sawa mu gitondo bukeye baca barambaza ati SOSI aya mafaranga twaharuye niyo tuzogusubiza ati nayo nyene ati mbere mwibuke yuko natanze 30000 ku modoka ya Gasore sanga babikoze neza vraiment bitunganije rero bigenze uko urubanza turazinduka turategura turasenga tumaze gusenga turaja gutegura abaririmbyi bari kwibarabara turababwira ati nimuve dukora ama repetition twitegura urubanza rero tumaze gukora ivyo vyose urubanza rurahera ruheze kwera ari jewe na Egide twari twemerewe gukora ku mafaranga Jeff ntiyari yemerewe gukora ku mafaranga yatubwira ati amatike n'amafaranga uzobishikiza ku munsi wa mbere jewe rero maze kumva ko abaririmbyi Izayi Porote bose nije n'abarihe mu kuduga ivanye nuko navuze ati wezo yaturira ati zogusubiza bimaze kugenda uko urubanza ruheze ndagenda mu biro ndavuga ati mumpe 200 bivanye n'abaririmbyi twasavye ko tusubira kubarihira kuko hari ikintu yahengamye abaririmbyi bose yari yabemereye ati mwe ni mwirihe kuduga ariko je wayo kumanuka nzobarihira nimba mbeshuje Olivier niho yarari ako kantu yaza kukamvugira jewe ntavyo nzi kubera ko mu kuduga no mu kumanuka naririhiye ntitwigeze tubivugana umva byo zishobora kubimenya ego ivyo utabizi ni vyiza rero bigenze uko mvuye mu biro niko byari bimeze n'abaririmbyi azobona kino kiganiro bazobivuga muri commentaire bigenze uko jewe nuko nsaba ivyo 100 bivanye n'imitaye nayo nashizemo hari bamparuriye umuhungu acara bloka amafaranga abrose amafaranga ndavuga ati ahantu Jeff ko ahinjiye kandi ari twe twomuhaye ayo twakoresheje nayo twaharuye nayo twatoje ku munsi wa mbere aje kuyasaba gute ubunyene kwa Mungu ari twe twari dufise kuba two kwakira amahera na Egide nuwo ari kunzibera Egide akavuga ati SOSI aya mahera banzu sinyire ko yatoya nyuma ntayasubiza ndicara hafi saa n'inusu ninje size navuye saa moya n'inusu turavuga ati noko turi ni Muramvya kandi hariho abaririmbyi agomba bamanuke ibujumbura bashika sangapi ko tuzi n'amabarabara ari mabi je mbonye twoshwanira muri umurimo w'Imana candasohoka mu biro candajana muri comptoir bariko baradandariza candicara nicaye hacatangwa re guterana amajambo ariko atavuye kuri Jeff cyangwa atavuye kuri jewe uravyumva bace bavuga ati mbe ko Jeff yavuga ko ari we yazanye amafaranga muri bino bikorwa SOSI ariko arasaba amafaranga bigenze gute uravyumva niko guca ndababwira ati jewe amafaranga ndiko ndasaba n'abaririmbyi kandi niyo service ya mbere kuva igikorwa gitangwa nayo ndabasabye amafaranga urumva bakoresha yose ni jewe nayabaha ico bo batanze byari 100 bya Gasore naho ni si Jeff yatanze nukuvuga ngo ayasigaye yose kuko narabonye hari ivyuma yamwiye ko sonorisation ariko 400 urumva bijya vyuma vyaduze yamwiye ko ariko 400 sonorisation ambwira yuko Gasore bamuhaye amafaranga 400 nimba batabesha urumva ivyo vyose niwo wabirisha ukuntu vyari bipanze sonorisation vyari 200 ariko bamaze gukehaniwa bari abapapa bacu bimuramvya mwimye ibikoresho niko guca baza kunyikorako bivanye na za service zo kumufasha zaheze zijya zaheze ubure baca baraza ati tugurane ko vyanse jewe rero bimaze kugenza uko ivya Gasore novuga yuko amafaranga ya Gasore si jewe nayatanze kandi ikindi ngomba mbeshuze kandi n'abakurikiranye Gasore n'abari hafi ya Gasore muzo muduhamagarire Gasore bamukotesha 200 baca mu avance 100 mu kuduga Muramvya yaduze ku modoka SOSI amukoteshereje kandi jewe tugitangura nk'icitanga na jewe bari bambwiye ngo imodoka ya Gasore barahejije kuyiriha ariko ncangira ikibazo ati mbe kubera iki bayirishe kubera ko amahera batayasubije
bigenze uko niho gasore namwitelefoneye kuwa mbere ndamubaza ati none mukozi w'Imana urubanza rwagenze neza atega urubanza rwagenze neza ariko muracamfitiye 50,000 mu kiganiro mwakoranye yaravuze yuko atamahera gasore amufitiye 50,000 kuko bivanye na sonorisation naho ndakubwira impamvu avuga 400 déplacement ari ukwayo sonorisation vya 200 déplacement ari 150 kandi avance y'imodoka yatanzeho bitaye jide kuko Jeff twamufashije ntumuririmbye nta kintu yashizemo ico yashizemo ko arabaye kwitanga kuja kumanika amafishe gutabuza amafishe gutabuza amatike ivyo nivyo barakonsomye muri rujya ruhara ego ivya gasore ndibaza nabishuye gasore sije namuhaye amahera je ico natanze yari yivyuma kandi ahandi hantu mutahure amatike yarampindutse tugeze ku munsi wa gatanu kuko yaduganye ayi miliyoni 2 ca ndavuga ati jewe aho dukorera urubanza sindaduga jewe maze kwitanga mu migwi 2 hari yo kumufasha niyo gushira amafaranga yiwanje ati jewe ndabihagaritse bivanye nuko nampindutse ambwiye ati ndafise indi komite idandaza amatiki ariko sindaguciriyemo aho nyene amatwa nsumira narumvise yuko si wowe wabihagaritse Jeff ngo niwe yaguhagaritse bitewe n'ukuntu ngo waguma umuvuga uvuga ngo ni manager wawe mama ukamufata amafoto ugacuzura rungikira abanungu n'umuhungu ndiko ndafasha ngo kugira ngo ndabe ko yotera imbere niwe ntunze aba muhiri wanje ibintu nk'ivyo abiravye ngo abona yuko wowe uri kuramusuzugura ahitamo kuguhagarika ati sindagukeneye muri concert yanje ivyo nivyo oya ntiyampagaritse kuko hariho ubwenge dukoresha bw'Imana n'ubwenge bw'isi ariko arabe ibiganira akora ahonye wakoresheje ubwenge bw'Imana canke ubwenge bw'isi kucerekesha ico nyene uvuze kugira ngo ukivuge ico nyene ufisa wagikuye kuri binyarvera yarabajije nasubiremo twumve ikibazo nakubajije kivuga giti Jeff aravuga ko atari we si wowe wihagaritse once kuduga ku munsi wa gatanu ahubwo yaraguhagaritse arakubwira ngo je sindagukeneye muri concert yanje urumva bitewe n'ukuntu wagenda uramuvuga ni wowe umutunze uri manager wiwe muhira iwe ni haba ni wowe umugaburira ibintu nk'ivyo abona ko baragasuzuguro aravuga ati je se nyene yagasuzuguro so sindamuhagaritse sindamukeneye mu bikorwa vyanje ico kivuga ko yarabeshe kandi urumva wewe agwanisha amajambo ariko nanjye nashizemo amafaranga burya amafaranga n'amajambo nukuvuga ngo mu majambo make we yagwanishije amajambo nawe ugwanisha amafaranga je kuko nari maze kumukorera vyose ku munsi wa gatanu hari tariki 26 urumva urubanza rw'abaro 28 rero bigenze uko ivyo yaranshaka ko vyose vyaye vyaheze SOSI tutabeshanye ndiko ndakubaza ngaha nyene wowe uri kuraraba muri concert woba wagiye muri concert kwera umutima wo gufasha gusa cyangwa wagiye gukora concert ufise izindi nyungu wari witeze uzoronkamo mu nyuma concert ni yahera abakunzi ba BTT n'abakunzi ba Rukundo News je kinyana kenda ashaka kucishura ivaye n'amajambo SOSI ubwamaze kwivugira SOSI aravuga ati Jeff wewe yagwanisha amajambo SOSI nakagwanisha iki amafaranga ni narindire mu byo avuga byose mwese yakora heza ndabiko avuga basi ijambo Imana ijambo ubutumwa ijambo ki byose byari ku giti cyawe byari bisigaye ko byari nababye ko bari ko bakora business nyene yiko yari business ndagiye kukibaza kino kibazo mutamwe ariko murakora business kwe cyangwa muri ko murafasha abantu kugira ngo nyene babashe gukira icambere cyo nabwiyeje ko nayo imigwi 2 naduze ntumudandaje agiye kudandaza amatike mu bikorwa vyiwe ukuntu yabiteguye ukuntu yagiye gusaba impusha jewe ntavyo nzi kuko wewe uko oya umuntu kugira ngo investing amafaranga cyangwa kugira ngo umuntu afashe Alvie babanza kwa kumuhereza juste projet kungene imeze hamadana gashashira amafaranga yo ibyo yinamaze kubitahura urumva ari nuvuga ko wagiye ari yanya utazi ivyo warugiyemo naye ndabizi ivyo ngiyemo jewe nagiye hariya ntukudandaza amatike yiwe ariko amaze kubona yuko amafaranga yose yansavye ndamugurane yuko namaze kuyamuha acarankura mu bintu bijanye n'amatike acambwira ati jewe ndafise yindi komite izodandaza amatike ikindi naco cyo kuvuga ngo niwe yankuyemwo ngo ku munsi wa gatanu ntabwo ari we yankuyemo nariyumviriye ati no kaduganye amatike miliyoni 2 kandi amafaranga yakoresheje ari je namuhaye ati mbe yoba bikoranye urukundo canke yoba hari ibindi bintu yumvira acha duca turaharura twaciye duharura tugera mu 181 maze kumuha jewe cyane namubwira ati nimba biruko nakandi kantu nibagiye kuganda bihagarike hari umurimvyi bita Porote
n'ubu na audio ndashari nayo siniko ndamurenganya nawe nazobivyivugira yansavye ibihumbi 55 kugira duge jewe ca ndiyumvira ati SOSI angahe ibihumbi 55 muri byose mama ibihumbi 50 vuze porte wenyene ego ca ndavuga ati none ibi bintu ebara ndacanja kurekrama ca ndavuga ati ibi bintu SOSI yavyinjiyemo n'umuntu aje gufasha yongera arabagurana ati none aba bari kuba invite nibo batembereye ibiteramo vyose yo bamaze gukora ati jewe nari igiteramo ca mbere uravyumva ati candagira ubwoba ko yakoresha telefone yiwanje kuko ivyo avuga vyose namurenganya hari yaje inyuma ya telefone ati babwire ko nahari kandi ivyo uri umuvugizi urabikora babwire yuko uburyo bwansi ivyo uri umuvugizi urabibona ijambo yaguma ansindisha yaguma avuga ngo rega SOSI ngo bakubwiye ngo bumvise kuri umunyamafaranga ngo bose bacha bashaka amafaranga canamubwira ati reka kugira ishavu abaririmbyi ni wabemvise kandi urafise ukuntu uri kurabakoresha ati reka kugira ishavu jewe rero niko guca mvuga ati none gashadugana amatike kandi amatike yari yatwemereye kadusigira n'umupapa twari kumwe bita Inosa benshi bamuzi ku izina rya Pagisuguru candavuga ati wa muntu rero kuko jewe ndiko ndamubwira ati amakonsere yose ngenda raba nta kintu washikanye kandi nta kintu camenyekanye ku makonsere wakoze ati ariko ahantu wagiye urahombera habaye ku matike sawa SOSI nubu ubunya wagerageje guca vyinshi wavuze vyinshi ariko ngene bakunzi ba Buja Today TV bakunzi ba Rukundo News TV ivyo yavuze vyose wenda bifise ahantu bigomba gushinga ko vyo Jeff yavuze ariko ni yandi nyene ntabwo aratwicura ikibazo twamubajije agomba kutubwira warashoye canke waraterereye narashoyemwo amafaranga nongera ndamuterera oya warashoye canke waramuterereye okay warashoye canke warungiye kandi uramuterera sivyo reka fate ko akajambo kavuga ati gushora nimba warashoye kungivuza ati ngiye gushora ikintu mu bintu imbazi neza ati ngomba kuzokunguka washoye angahe wari witeze kuzokunguka angahe kumvo nashoye nta nyungu twova ngo nari kunguka ngahe washoye angahe basi nashizemo amafaranga bivanye nuko ibikoresho washoye amafaranga angahe amafaranga novuga mu gitigiri mu bintu vyakozwe umwanya muremure ni jewe nabikose biraduga angahe amafaranga twari twashoyemwo ibihumbi 160 urumwe ndiko shiga kuri wowe amafaranga washoye nashoyemwo amafaranga ibihumbi 160 ego arenga ko dukeye dushireko nutwo nyene kugira ngo nyene tuvyumve neza amafaranga 260 tuko turenga ko dukeye ijana amajana 2 senkani 10 angahe yavuge yose 266 yani 26000 266 000 266 000 mbeki farasa kira nyene nuko onya okay none washize wara investinze muri bijya concert kana guterere na Nistone uzimavu investinze nuko ikintu cya mbere yaguma gwanira cyane kwari kugurisha amatike we ntiwavyumvise yavuze ngo no musi bamuhagarika kugurisha amatike yaciye avuga ati ndabihagaritse kuja muri concert yande yaje busuko nuko nyene kuko yarampindutse amasezerano yarayahinduye yacambwa gafite abandi badandaza jewe ico niteze kansubiza amafaranga nashizemo ariko sinumva impamvu nimba yari kugusubiza amahera washizemo ukaba wavuze yuko atanyungu wari witezemo sinumva impamvu nimwe yari gutuma ushavura ngo nuko atagushizemo ngo ugende kugurisha amatike ni cyabaye igiki tukibivugana kibimbarira yari yambariye wasare ko yayikose 25 ariko yamupunguje ayimuha ku 5 uravyumva nanje nuko gucaza ati we nuwangurana amahera nuzodandaza amatike ubanze ukuremo amafaranga washizemo hanyuma ayasigaye mpaye abaririmbye hanyuma nanje nikenure ariko wavuze yuko yarakubwiye ngo nubwo utodandaza amatike azo gusubiza yaguhaye ayo yarabimbari none nike kintu wumvise cyakubabaje cyane nubwo yari guhindura umupango nubwo yari kubigira gute byari bisanzwe ko yari kugusubiza amahera yawe suko kandi nico ari kubuzireka kuduga muri concert iwe ko mwari mugiye kuvuga ubutumwa deja none ni mwari mugiye kuvuga ubutumwa twari tugiye kuvuga ubutumwa kandi je nari migwi ibiri nari umudandaje ntongana umukozi w'Imana
kandi icari gitumye nshavura yariyo service ya mbere tujanye muri izo gahunda z'ibikwane ruguru kuko mu bindi bikorwa vyose naguciriyemwo kumengo amafaranga je ndiko ndakeka neza kana ampisi nkabonesha amaso yanje wavuze ati ni 266,000 niyo winvestinze ariko amafaranga je ndiko ndabona arashika nko mu madesa kombi kundi ariko 60 ntabwiriko. Tumaze kuva hariya yarahinduye amasezerano ambwira ati jayo nemera na 2015 amasezerano ya mbere basi mushaka ko mwarande mufitanye kubera ko Jeff yaravyanse aravuze agati jewe tugwa amafaranga SOSI yashizemwe n'amafaranga 100 yonyene. Uturashaka rero nimba umubeshuze kandi kugira ngo umubeshuze gomba kutubwira ati nyere vyanga bikunda kuko urumva okay nuze we yaravyemeye yuko wamufasha amafaranga 100 ariko wowe ukavuga ati washizemwe amafaranga 2,266 ndabituye mu Kirundi nyene sasa kugira ngo sasa ugomba kuduhereza umuco kugira nabari ko radukurikirana bose avuga ati awenda SOSI ari mukuri canke Jeff yaratubeshe nyene ubamenya ahantu tugomba gufatira niyo mpamvu turi ngahanya kuba wadi. Ivyo yakoze vyose yarabeshe n'umukozi w'Imana novuga ko ari umukozi w'Imana yarabeshe kubwo amafaranga nashizemo yarabeshe ku mafaranga y'agasore yarabeshe ku mafaranga y'ivyuma yarabeshe kugira ndamubeshuje jewe na 226 ariko tugiye guharura muri controle yaciye anyemera ko amfitiye 2,105. Ivyo ariko nawe waravyemeye naravyemeye ikintu ubundi nimba ari ikintu cyambe kigoye muri iyi si guheba amafaranga Stone tubyumvikana guheba ifaranga uzi ko wahaye umuntu ubizi neza ko ari muhaye biragoye cyane kuri heba wowe ikintu cyaguteye kumva wo muhebera amafaranga 50,000 no 59 kuko ni desa yavuze 2 suko n'amadutundi hejuru suko 58 baseka dufate urabiheba kuba tepo tatake no kimushinge ko cyo kubiheba. Twari mu murimo w'Imana icambere coco wari yari mwe mu yera yakurongoye kugira ngo yahebeye canke ufise ibindi bintu nyene uvizira. Oya kuba twari imbere y'Imana kandi y'umuntu wamufashije akaguhakana atamasezerano mufitaniye akemera ati je vyo nemera yanguranye nibi uvyemera udahigi utaciye ku ruhande kuko nimba jewe atandenganije gasore yamukose 100,000 muze kutubaza muri commentaire cyangwa mutwandikire nimba ivyuma vyakozwe katresa navyo neno bivuguruza ivyuma twabikose 200,000 yari yabivuze ubwa mbere nari nabivuze gasore twamukose 200,000 kandi tumaze kuba tumukota 200 muzo muturonderere yemeze yuko tutakimufite 50,000 ariko si jewe barabinkuyemo ubijejwe Jeff. SOSI ndakubaza akabazo kamwe mu bantu bakose gasore wo warimo oya sinari abantu bateguye ati gasore twomushiramo muri rya concert warimo sinari ndimo abantu bamutoje umutwe ati gasore urashobora kumutumira igikorane kigenda neza wari urimo sinari ndimo okay akabazo nshaka kukubaza ko nta kundi ko mumva gasore utari muri kanda gasimbe narumvise yuko concert itaraba Jeff ngo yabi wawe mwari muzinanye Jeff kugira ngo agiye ku radio narumvise yuko hari amafaranga wamuhereza kugira ngo ashobore kukuvuga ku radio cyangwa mu biganiro nivyo cyangwa nisibyo oya publicity yafise hica mu kuririmba ujya ntabwo yavuze mu kuririmba ku maradiyo kugira ngo umuvuge ku maradiyo kwa nakijya kiganiro mwakoranye ndazi ni ku maradiyo bijya bya publicity kugira ngo bamuvuge ngo SOSI azo hari n'umukozi w'Imana yitwa SOSI oyaye mwebwe mukurikiranye ikintu je yari yankundiye yaravuze ati SOSI wewe ntumuvuga butumwa uzoza mu ndirimbo yanje uyigisha umupasiteri w'ibinyoma ariko muri ivyo ntitwaye bwabisezerane kuko indirimbo yacha ifise audio aravuga yuko wanamuhaye n'amahani uravuga ngo Jeff ari nkamwe ugiye hajya kuri stage utegerezwa kumvuga ukavuga ko ari je ndagufasha kuko Jeff agiye no kuri stage ndavyibuka neza niho narinde yaravuze ati uyu mubona bamwita pastor SOSI yirukana amadayimoni ntiyabivuze niwe yamshigikiye kuva igikorwa gitangura gushika ko gihere yarabivuze aravuga ngo niwe yahagarikiriye ibikorwa byanje byose yani araguhana ijambo uvuge ariko avuye hagiye yaravuze yuko biriya byose yabikoze kubera ko yara amategeko n'amasezerano mwahaye iyo batakuvuze byari kubingorane nivyo oya si mu gihe cyo bari ivyo ni kwa kuntu umuntu abashaka kuvumira mu bintu by'abantu byumvikana nubwo nawe washoyemwo amafaranga warufise n'izindi interezi warugiye kurondera izina kwandika n'ibindi bintu
okay nyene kukubera ko urabona kajya ka video kamwe kanuze pass partout kurumva yani vyasa nko kumengo hari ahantu nyene numvise kagitangura bakaravuga ati unasikia ngo uji nake SOSI unuzera zavuga image yangu Jeff gasora aramubwira ati mwe nabajua ndenga bikundani yari business gusa mwage ko ndashaka muvyerure kuko yani vyasa nko kumengo muriko mwamubwira ati kugira ngo ivyo avuga vyose gasore yani agerageza kuvuga izina SOSI Buretse bashitse nariya kuri stage gasore yarakunda kuguma SOSI ngo hano SOSI ngo hano ako manaje ikintu kimwe gusa mwabiteguye nabi urazi ikintu kimwe bashe sino okay singiye kuvuga nabi mumbabarire gusa ikintu kimwe ntabwo bigeze batekeza kuri bino bintu ko pise ni gute mwari guca gufata ama video mwafashe ngo aca mugenda muya publier amwe muri stati harimo ibintu bimwe igenda bibagaragaza neza kandi muyitaba nab'Imana siviza kuzuza muratukisha Imana niba muba mugiye gukora ibintu byabo zamurabikora nyene ku giti ciwanyu kubera ko nyene shamana yanjye buretse nanamubajije ntarananyishura bandi wambajije gute hagenda nariko ndamubwira kukijanye na kujya kuntu Jeff avuga yuko yaguhaye amahera wamuhaye amahera kugira ngo akugire publicity akuvuge ari naho hage muri mu cyane gasaba mavuga uyu ni SOSI uyu ni Jeff hari imbere hose urabona ko gasira kumavuga SOSI zina rya SOSI ryagarutse cyane izina rya SOSI ntabwo Jeff arizi kuko ni izina nakubwiye ry'ibikorwa kandi ni Bujumba ndaziba arizi Jeff kuba arizi Alvera ararizi kuko yarabitubwiye nimo nacevuga ati SOSI ndaje kubwira ikiganiro nawe ararizi no kugira musigure gasore niryo rya mbere twari duhuye kandi duhura muri publicité SOSI yararimwo bakwikana gasore urumva yari kumubwira ati uyu muje kunyakirana muri kumwe ninde aramubwira ati ni SOSI ivyo kuvuga ngo namubwiye ngo akore publicité none amafaranga yo namuhaye yo katayababwiye ko yemera 100 kandi nanjye niteze ko nashizemo amafaranga atezwa kuyampa yoyo yabivuze kwiki sawa SOSI tugarutse ngaho nyene nk'umuntu w'umukozi w'Imana uri umukozi w'Imana yawe SOSI sivyo yego nk'umuntu w'umukozi w'Imana ijambo ry'Imana riravuga ngo twambare isoni z'abagenzi bacu urumva ico ni ijambo ry'Imana ni vyiza ko umuntu w'umukozi w'Imana nubwo mwene so twitana bene so mu buryo bw'umwemo ni vyiza ko umuntu w'umukozi w'Imana nkawe ufata mwene so ukamwandarika ukagenda uramuvuga nkuko abantu benshi babivuze ko waramuvuze waramurishije waramugabije turetse n'umuntu w'umukozi w'Imana n'umuntu asanzwe umuntu naho wabamuhaje mu Imana avuga ngo ico kuboko kutanze kukuryo ukubavu ni kukimenye sivyo ugaca ugenda uramuvuga hose naramukoreye iki naramukoreye ibi naramukoreye we ntumva ko wakoze amakosa ivyo nabwiye ko mwaramvugiye kandi nitwakuvugiye kuko n'ubunyene twicaye ngaha wanabitubwiye yuko yari amaze igihe kinini aba muhiri wawe byari bimeze ukuriye nabigusiguriye ndakubwira ati jewe nari mushasha muri kijya gikorwa kandi abantu yakoresha telefone yiwanje batizwa kumbaza ati Jeff mufaniki canke ko aguma kuri telefone yawe afishe publicité byose yabitanga kuri Facebook WhatsApp kubagenzi kwa mesha makuru akoresha telefone yiwanje nikuguca atangwa kuzaravuga ngo ngenda ndamwandaratse kandi ni waje kundondera mu mvuga amaze gukoresha sijewe namuronde niwe yandondeye kandi amaze kundondera jewe ndafise ukuntu Imana yandemye nafise ukuntu Imana yamuremye rero burya muri biturimo ntabanga ririmo wewe ukoze ikintu wihishahisha ariko biramenyekana ubisi n'intoyi kora n'umukozi w'Imana kuko je ndi mushasha kandi harandi hantu yagiye araca abagenda ahenda mu bwenge bakunzi ba Buja Today tureke ko uyu mwanya reka tureke gukoresha ijambo Imana sana kubera ko abantu benshi bakoresha izina Imana yani barikoresha nk'igiti ducivyo bakorera mu mwijima kuko ubona kira kimwe ugerageza kumbwira je nk'Imana Alvera agenda byumve you see kandi kiri naco icambere na mbere Jeff yari yanse neza yuko avuga yuko uyu mugabo atari manager wiwe tugitangura iganiro cyacu twamubajije neza aratubwira ati yuko yani ibiro by'aba manager sivyo mu cyama Kenya ntabwo ari manager wa Jeff mu bikurikirane murabizi niba mwabitangura mwatanguranye iganiro natwe ndabizi neza ko mwavyumvise ko ubwiwe yavyivuge neza ko atari manager wiwe amadeni kindi naco jewe kubganje Alvera na kindi kibazo mfise ico nashaka kuza kumenyene guys mwamenya Mr SOSI ntabwo ari manager wa Jeff kandi kindi naco bari bagiye gukora business je ndabakunda kubganje nta kindi kibazo nza kugira mwashize imbere umuntu gasore kugira ngo mushobore kwinjiza amafaranga soko
oya nahuye igihe babitegura je sinarindimo naje ntanga ubufasha nongera ndabagurana amahera igihe bari babuze ivyuma kandi bamaze kuba biteguye umvise n'ibintu vy'amatike hageze yuko ndabishira mu ntoki barabinyaka baravyikorera rero ivyo bateguye kuko tumaze gushikana hariya hejuru amafaranga twadandaje amatike niyo yaciye ari hani kibanza kandi niyo yarishe n'amafaranga yose yarasigaye muri ivyo bikorwa vyose rero kuvuga ngo integuro yo kudandaza no kudadandaza ico ntacyo no kwishura kose ho narindi jewe nari mfise kuba natanze ubufasha nari mfise kuba nabahaye ivyo bakoresha hakuru no kwishuruko nk'umukozi w'Imana tuja musozero ikiganiro cacu nakaye kajambo mva ubwira Jeff twese tubakozi b'Imana kandi mu gukorera Imana nta usumba uwundi kandi mu gukorera Imana ntuzamukira kuwundi muntu ego narabe ahamaze guca arabe kikosa SOSI yamukoreye cyambere cyo ndamusavye imbabazi naramubwiye ati niyo service ya mbere nenda gusavye amafaranga ucumbona ko ndi mubi kuri wewe ariko ivyo wansavye byose nabigukoreye nimba atacu nagukoreye urazi bivuge ngaha ariko ibintu vy'amajambo tureke yuko banaka batuvugira ivugire nimba je nagukosheje turi mwisi kandi mwisi tuzomusanganire twese Jeff bajya bose twaduganye ruguru bajya bose twirirwana mu rusengero ariko dukoreshejwe n'Imana pana gukora mu mbaraga z'undi muntu nako kajambo no mubwira ikindi naco abafite amadeni nagerageza bishura kuko twese turagideni tumaze kugideni turishura kuko mu Mana nimba tukoko turi mu Mana ico wiyemereje ku muntu kumufitiye nta yandi majambo urenzako uramuri hanyuma ukabona kubandanya ibikorwa vyawe kuko ntushobora kuvuga ngo uriko uramamaza ubutumwa bwiza hari haboza kukumanura muri bijya bikorwa vy'Imana bariho ntutinze kubavuga ariko ntatwebwe tuba tugushigikiye menya ko uri umuvyeyi wacu kandi umenye ko dufata ntabana bawe kandi umenye no kudusengera kuko twebwe turi migwi myinshi hari abakora ibikorwa vya misi yose hari abakora ivyo kuguma mu rusengero rero twebwe tuganzwa n'ubu bwami turimo ariko turabana b'Imana rero muri buno bwami nta kintu uzokora kitazoharugwa ku Mana yaba ari cyo ufitiye umuntu musubize nimba umuntu yakurenganije uri umuvyeyi uca bugufi ukamusembabazi ntukugenda zigusavye imbabazi nimba ari cyo mfitiye kindihe nimba araho nagukoshereje kubw'amajambo kwigwanisha cyambere satani akoresha n'amajambo kandi ijambo yo rugiye ryumva benshi natwe rwatwigwanirira vyari ivyo nano mateleviziyo abiri ashoboye kutwumviriza Imana ibahe gushika kure kandi Imana ibahe ico mwayisavye murakoze SOSI turagushimiye ku mwanya wawe turashimiye n'abantu mwese makurikiranye bino biganiro abakozi ba Buja Today TV abakozi ba Rukundo News TV reka tubabwire ko tubakunda cyane Imana ibahe umugisha mugiraho muba mubahwe ciao ciao